Vyayangaye mu gisagara ca Bujumbura ya ngingo yo kubuza amapikipiki amakinga na za bajaji mu gisagara ca Bujumbura yatanguye guteza ibibazo ingorane. Mu gisagara ca Bujumbura irya nino hariko haraboneka abapolisi benshi ni mu ntumbero yo kuraba ko atawuhirahira ngarenge ku ngingo yatanzwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati iterambere rusangi n'umutekano. Tugiye kugaruka kuko intu vyifashe ngira ku munsi w'ejo twari twababwiye ko hari abantu bari bamaze iminsi bahamagarira abagenzi babo kuzindukana niyo nka bagakora imyiyerekano imigumuko mu gisagara ca Bujumbura ngo biyamirize iyo ngingo. Na nubu amarira ni menshi mu banyagihugu cancane abiyunguruza, ndetse tugiye no kuraba ibibazo bikomeye cane biriko biribonekeza mu gisagara ca Bujumbura. Ubu turiko turavugana ntabwo ibintu vyoroshe, akavuyo ni kose, hariko haraboneka imirongo miremire y'abantu barindiriye ko biyunguruza ariko vyanse kuko amamodoka yo kwiyunguruza ni make cane yarengewe. Ibibazo ni vyinshi mu gisagara ca Bujumbura, no kuvuga ko ku munsi wa mbere wo gushigira mu ngiro iyo ngingo yashizwe ahabona n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati yatanguye guteza ibibazo bitari bike. Turaza kumviriza imyidogo ya bamwe ndetse n'ibiriko birabere Bujumbura kuri ubu turiko turavugana. Umutekano wakajijwe cane, apolisi cane bagiye abapolisi bajejwe kugwanya imigumuko bariko baribonekeza ijya nino mu micungararo y'igisagara cane ahahora hakorera abo bamotari ndetse n'abanyonga makinga. Turagenda tubigaruka ko mu buryo buramvuye. Murazi ko twababwiye ko ano makuru tubandanya kuyabakurikiranira umunota ku yundi, tugenda tubabwira ukuntu vyifashe. Namakuru rero ngira ngushikirize, nyimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nkibi urajuba mu mbere bashikirwa navyo. No makuru tuba twayatohoje twifashishije iba vyagiye biratangazwa mu bimenyesha amakuru tuba twavanye mu masoko yacu, tuba turiko turahabwa n'abanyagihugu ndetse n'umurwi wamenyesha amakuru bakorera irya nino badutoreza amakuru bakayaturungikira najwe nkayatunganya nkayagushikiriza. Nizere ko rero umeze neza. Iyi ngingo yari yamirijwe cane, bamwe bati iyi ngingo igiye guteza ibibazo bitari bike mu gihugu. Nabwo amamoto za bajaji amakinga ari vyo vyonyene biteza amasanganya uravye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse ushobora no gusanga hari n'ibindi vyuma biteza amasanganya kurenza ivyo ngivyo. Ariko ntago ivyo vyose umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yavyumvirije kuko yafashe ingingo ndetse anavuga ko ari nabanduka. Gusa tugiye kugaruka kuri bimwe mu bibazo vyatanguye kwibonekeza uno munsi kwigenekerezo ya 21 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2022 niyo ngingo yatanguye gushigwa mu ngiro. Mu gisagara ca Bujumbura vyifashe gute? Ntago ibintu vyoroshe habe na gatoya. Twari twababwiye ko hari abantu bamwe bariko baravuga ko iyi ngingo igiye kubasubiza mu bukene ndetse igiye gutuma ibikorwa bibi, ibikorwa vy'ubusuma, ibikorwa bitandukanye bibi vyoba bigiye kongerekana cane mu gihugu kuko abantu ataco gukora bafise, ndetse n'abiyunguruza bobo bakaba bariko bararira cane bavuga ko ibi bintu biteje ikibazo gikomeye. Tugiye kubigaruka ko vyose tubirabira hamwe n'ukuntu vyifashe mu gisagara ca Bujumbura. Ino ngingo rero ikaba bamwe bavuga yuko ngo yaje kubangamira cane ibikorwa vy'abahora bakoresha ivyo vyuma i Bujumbura. Abiyunguruza bakoresheje ivyo vyuma za tukutuku, amakinga ndetse na za moto kuri ubu ngubu mu gisagara hagati ntago biboroheye gose. Abunguruza abantu ku makinga, ku mapikipiki na tukutuku bakaba bubahirije kuri uno wa mbere ingingo yafashwe n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu yo kutarenga ibibanza bimwe bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura. Ariko abahora bikora kuri ubwo buryo bwo kwiyunguruza bakaba batorohewe nk'uko bivurwa mu makuru yatangajwe ndetse n'ibiriko biribonekeza mu gisagara cya Bujumbura. Gushikwa isaha 2 abantu bari bagitonze ari benshi kwibarabara ry'igihugu inimero 3 mu Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura no mu micungararo y'iryo barabara, bakaba bavuga ko babuze ikibunguruza kuko bisi zozo zarengewe gose nk'uko muri bize no kugenda mu biraba ngaha mu masanamu. Saho honyene kuko nko kumutakura muri komine Ntahangwa ni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura naho nyene ntivyorosha habe na gatoya. Bisi ishitse
yurirwa n'uwufise utuguvu, udafise utuguvu wiwe aca yigizwayo, ndetse ashobora no kuhakomerekera kubera umuvundo n'umuvyigano uhari. Amakuru avuga ko iyi bisi yo ica ipakira umurengera w'abiyunguruza kubera ubwinshi bwabo, bose bipfuza kwiyunguruza ariko bidakunda kuko amabisi nyene yoyo aza yamaze kurengerwa, ndetse abantu ni benshi cane. Si kumutagura kura honyene kuko no kuri Gare du Nord mu Kamenge muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura naho niko vyifashe. Nta kinga, nta pikipiki, nta bajaji. Utazindutse aja gukorera mu gisagara hagati, ntago yoroherwa gose gufata bisi. N'ahandi hibonekeza ivyo bibazo ni kwibarabara riva kuri rond-point des Nations Unies rija kuri Brasserie. Urashobora kubona ikirere kirekire nka kurya umutegetsi akomeye agomba arengane. Imvo nta kinga, bajaji canke tukutuku vyari mwibarabara. Urira bisi rero atatuguvu ntago vyoroha, naho nyene mu gihe ibonetse kuko usanga bariko barayigwanira kugira babashe bose kwijamwo, ariko bidakunda. Izo bisi nazo zikaba ziriko ziratwara umurengera kuko biraboneka ko navyo bishobora kuza guteza ikibazo. Abakoresha rero ivyo vyuma bakaba bariko baridoga cane bavuga ko ibi bintu ari ibintu biteje ikibazo, kandi inyishu yofatwa atayindi atari kugarura ivyo vyuma. Gervais Ndirakobuca we akabakurira inkoni ku gishitsi ati iyo ngingo ni ntabanduka, ibizokorwa vyose bizokorwa yamaze gushigwa mu ngiro. Boba abikorera utwabo, boba abakozi ba leta, abadafise amamodokari yo kwiyunguruza canke ayakazi, bose rero bakaba bajumarariwe. Bamwe bati none dushika ku kazi gute, abandi nabo bati kumbure ibihano vyo gucererwa ntibizosubira gushigwa imbere. Birerekana ko umwihebehuburo ari mwinshi cane mu bahora biyunguruza bakoresheje ubwo buryo bwakiwe. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bakaba bwari bwagabishije utokubahiriza iyi ngingo ko ashobora kubona kaga. Nkuko rero twabibabwiye, hari umwikeko ndetse igipolisi cameze magabo kuko hari amakuru yavuga ko hari abantu bashobora kugira yegere bakagumuka nkuko bamwe bagiye banabisaba bagenzi babo, ariko igipolisi naco ayo makuru coba cayaronse kuko irya nino uravye mu micungararo hatandukanye cyane cyane mu bice bimwe ku bituro ndetse n'ahandi hari abantu benshi. Igipolisi kijejwe kugwanya gukinga imigumuko mu gisagara kikaba cari cahashitse, ndetse na n'ubu genda urabona abo bapolisi ahantu hose bariko baraba ko atawugumuka canke se ngo atangure guteza ibibazo. Ivyo rero bikerekana ko vy'ukuri n'abafashe ino ngingo bari bazi ko ari ingingo mbi, ari ingingo itishimiwe n'abanyagihugu, ari ingingo abanyagihugu batipfuza kuko ngo ije guteza ibibazo. Abafashe iyo ngingo nabo bazi ko hari abantu itashimishije. Gusa Gervais Ndirakobuca we ati umuti urarura ariko gaheza ukawumira. Ivyo bikavurwa na Gervais Ndirakobuca. Gusa abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki, amakinga na za bajaje biboneka ko batahuye ko ugiye mu migumuko ushobora guhura n'akaga. Bose rero bigumije gose, ariko ntawuzi aho biherera kuko biraboneka ko ibibazo by'umuvyigano kajagari Bujumbura kubera ko abantu batabona uko biyunguruza, umwiheburo abantu babuze uko bashika ku mirimo yabo, canca n'abakorera mu gisagara hagati n'abakozi ba leta nabo biraboneka ko babuze ukuntu bashika aho bakorera. Ibi bintu rero biraza guteza ikibazo gikomeye cyane nkuko biriko biragenda biribonekeza. No kurindira tukaraba hazotogwa uwuhe muti w'ikino kibazo cane cane cyo kwiyunguruza, kuko
bira vyuma vyabujijwe gukorera mu gisagara ca Bujumbura nivyo vyahora vyifashishwa cane n'abantu iyo abantu bato bato ndetse n'abandi bantu batandukanye bashaka ko banyarutsa bagashika ku mirimo yabo bidatevye. Ibi rero vyo kuba abantu bariko bose baraja mu mabisi kandi bose bategerezwa gushika ku mirimo yabo ku gihe ni ibibazo bikomeye cane bitoroheye abiyunguruza, kandi biboneka ko iyi ngingo rwose nubwo abategetsi banse kwisubirako canke kugira bumvikane canke barondere ukundi kuntu amasanganya bavuga atezwa n'ivyo vyuma yogabanuka, ariko hatabayeho gukumira ivyo vyuma mu gisagara ca Bujumbura ingingo ishobora guteza ibibazo bitari bike. Ivyo rero noba ndakubwiye ku kuntu mu gisagara vyifashe nivyo ngira mwaye muragenda muri abanyene ngaha namwe amasana mu kuntu bimeze n'ibibazo bitari bike. Turabandanya gutohoza, dufise abamenyesha makuru bacu bariko barabikurikirana ndetse n'amariko baraduha amakuru n'amasoko yacu atandukanye tugenda tuvanako inkuru byose turagenda tubibakurikiranira, tugenda tubabwira idonido uko bigenda bikurikirana. Niba utarafyonda kuri subscribe rero wanzu gafyonda ko kugira urushikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene ngibi tuba turiko turagushikiriza mu kanya ndaza nkubwira ukuntu vyifashe.